Ni uyo bahaye ishano. Shetani. Ndio alipatia uchawi. Ayumva gute? Jesus. Yumva gute? Ninde yamuzanye? Biko birakuniga. Don't worry washitse. Usijali umefika. Reka ndabinige. Acha ni binyonge. Tekana. Tulia. You evil spirit. You go. Soka. You go. There go. Kila soka. Zani ndogo. Kila soka. Pita toka. Zani ndogo adawe. Leta ndo. Tekana washitse. Tulia umefika. Na munuma piranga. Hakuna mwenye anakufiaga hapa. Zani ndogo. Teka. Biraheze. Muzanira indobo. Mlete ndo. Ninde kuri wowe? Ninde? Ni sister. Vyamfashe gute sister? Afite nyene yarafite kuntu bakunda kumutera ibintu by'uburozi. Uno musiro vyatangiye gute? Afite bari kumwe mayumva ariko arababara. Okay. Amatapani reka ndondera umukozi w'Imana ashobora kumusengera anamukurikirana muwe hafi cyane. Ko arakeneye suivi mu bisanzwe. Okay. Bino bintu byamufata kenshi? Bimufata kenshi? Kenshi. Ukunyene bikamuniga. Binamukamataga amabigi binamnyo. Gakira muga kubera ntaruha umwanya kenshi urumva cyabigorana. Meje kubigisha yuko dusenga isengesho rigufi. Namaliza kuvuga Father, we pray. Data turasenze. In the mighty name of Jesus. Mizina ry'ubushobozi bwa Yesu. Mushiki wacu nga. Dada yetu hapo. We amababara. Anakuwa naumia. Tena na sasa naumia. Kandi baratubwiye. Tena wanatuambia. Yuko ngo vyama bimubangamira kenshi. Kwa kuwa binakuwa binamuumiza mara mingi. Walimwombeaga. Bakandi bikagaruka. Tena binarudi. Nasenze isengesho. Ninaomba ombi. Natuye kwa kize. Na kile kama napona. Mwizina jao. Kwa jina lako. Kandi bizogaruka. Tena havitarudi. Maguluza. Mshima munshi. Okay, teka nare. Witwa nde? Unaitwa nani? Pumua fafe. Okay, gira kandi. Gira kandi. Gira kandi. Gira kandi. Amen. Teka nare. Thank you, Jesus. Urakoze Yesu. Thank you, Jesus. Urakoze Yesu. Sandira gakombe k'amazi. Nilete kikombe cha maji. Kazi imeisha. Igikorwa cyarangiye. Jesus is good. Yesu ni Imana. Muri ndo nzo kwikorere gucya boro boro cange nzo. Mai wiki ni chimiki vitaratibu. Musire mwazani kikombe cy'amazi kazi imeisha. Hari umugabo kuna bana moja. Hari umugabo umwe Yesu yasanze ku kidengeri. Nibaza ko atari ngaho. Yesu alikuta uchemchumi na zeni kama hiyo. Aramubaza ngo ndagukorera iki? Akamwita nikufanyie nini? Shengero. Kanisa. Yarakubise Yesu igipindi kugeza Yesu amukupa. Alipiga Yesu kipindi paka Yesu akamkupe. Urumva jewe sifisa bange murira. Kwanza tantine amazimisa tangendera. Kwanza tantine amazama sikani tembelei. Nakubajije Imana igukorera iki? Nilikuuliza Mungu akufanyie nini? So Yesu acharamukiza. Yesu akafuka na ariyo n'umuntu ufata ko gutya. Kuna na wengine na kamata hivi. Nikombeni. Hakwa doma ko ngene mariage. Pale asema nahitaji mariage mimi. Iwacu baramvuga Yesu nari ndonde yabakuvuga nagomba ndagusabire. Nibande biteguye ko ndabasabire iki? Wanani wanajiandani waombe kitu. This is gonna be too much. Muzanya gatebe biraheze. Father, thank you for this powerful grace you gave me. I decree a word in this water. Prophecy is power. And I decree the power of the Holy Spirit inside this word. In Jesus' mighty name. Kumisa ko kadobo hafi. Take on. My brother, bamahoro. Bamahoro. Nabarozi bagomba gutwara sister. Utakufa mimi na uwaga wa chawi. Ndauwa kamoya leo kisha butarudiaga mrenio. Jewe ndicha abarozi no musindicha kamwe. Ndaheza je ubuzima bwanyu. Nabariki maisha yenu. So my daughter uri protege now. Bintangu ko protege sasa. Sivyo bizokubako naenda musenge. Kia kula bizakuya kwako. Kandi Imana iziga mu buzima bwawe, right? Mungu alinde maisha yako. Ndabaramukije zangorane tumazemo imyaka myinshi ngaha mu gisagara ca Bujumbura twazitoreye umuti. Turi agence immobilière Buja Connection. Nifuza amazu yo gupanga, nifuza amazu yo kugura canke kugurisha, nifuza amaparcelle yo kugura canke kugurisha, nifuza amameza de passage ku bantu bari hanze y'igihugu cy'u Burundi bashaka kuza kugira vacances ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Agence immobilière
Immobilière Buja Connection turi hano ku bwanyu turabibafashamo dukorera mu gisagara ca Bujumbura hepfo ya station Engen kwa katikati muri Galerie La Perle bureau numero 19 dukorera no ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook no kuri Instagram ni Buja Connection canke murashobora kutwakura kuri numero 71 000 257 nasubiramo 71 00 257 Agence Immobilière turabahaye ikaze. Isaac TV. Oh.